umuhungu yabonye umukobwa yunamye ariko arasoma kwa kundi uvuga ati ibinangahe acaraje inyuma yiwe arikinisha noneho aranaheza ziramusimbira ko uyo mukobwa aza gukanguka yumva ibintu biko biramujojota ko kumbe na masperme y'umuhungu. Yo mana reka nje mbere nkaka nidushiremo santima nidushiremo amasantima ahubwo twishyure nk'abantu bazima nk'abantu bakuze nk'abantu biyumviye nta masantima ngira namwe bwe muri ngaho muraza kuduha ama opinion yanyu voilà. Yes, coucou guys. Bro. Il est là. Eh oui. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. What's good, what's papa. Écoute, turaryohe cyane de 1 kore ko mwatangwa kutumenyera kuko turabizi yuko umva no mukunza kiri mushasha biba bigoye uwo wilokinga ubavyanka nuko ushora gusura kubera uvuga ati vagola sinzi ko maze kuyibona iyo uri kumwe n'umukuzi wawe mutaramenyerana nawe ushagira pipi uruva amasoni jewe nasha ndamubwira ati ngira telefone ngaca ja kwibarabara ngafuma zunguruka gacane urumva bana kuja kugiraho grand besoin nivyabaho man naho no washaka gufa kuja kure gusura aho ufise amagaze mu nduka ati ndapfuye ariko maze kumenyerana bari bu ahubwo yaragera igihe muhana amapasi bu voilà ivyo se byari kubabwira ati iganiro cyacu twatanguye gahoro mugabo ubu turabona neza yuko let's talk about mumaze kuyimenyera kandi turabibashimiye cyane ku bantu bakomeza bagira ama partage n'ama share abantu baguma bagira ama j'aime abantu baguma bakomanta mwese turabashimiye cyane abantu si baguma baduha ama idea y'ama topic dushobora gukorera ko turabashimiye cyane vyimva mutima none uko mumaze kutumenyera turabashimiye cyane twongera tubabwira yuko tubakunda cyane voilà uno musi rero turi kumwe namwe kandi c'est Alvin Smith hamwe na Keli Tatiana ikiganiro ni let's talk about today we're gonna talk about sinzi ko wabonye article jimbere ya postinze ivuga yuko c'était avant-hier ivuga yuko kuri COTEBU hari umuhungu ngo yagiye arikinisha inyuma y'umukobwa yunamye ariko arasuma kuya kuno bakobwa bunama ariko arasuma noneho acaragenda antwi ibintu nk'ivyo nari ndaberuka kera muri 2013 igihe isoko itarasha 2012 aha muri centre ville ivyo bintu niho nari ndabiheruka niho babikora kenshi iyo umugore yunamye hacaza uruntu rukamusimbirako ariko hari haciye des années ntabibonye nasweka niko na article yo muri Jimbere si c'est pas Jimbere ni Akeza si je me trompe pas urumva bapostinze bavuga ati hari umuhungu adakuze cyane ariko akuze kuri ku isoko ya COTEBU ngo yikinishije inyuma y'umukobwa ariko aragura ibintu voilà iyo ni topic ya mbere niyo nshaka dutangureko sivyo iyo umuntu aramuse ahuye n'ivyo bibazo Keli Tatiana wowe umukobwa agenda umuhungu uraza gusigura kuri kote y'abakobwa uraza gusigura kuri kote y'abahungu ndabizi uyu n'umufeministe ariko je ndibaza yuko abantu bose kwisi n'abafeministe n'aba homoniste kuko nta muntu kwemera uwundi muntu ahotegwa amubona uyo aba ari umupervers séparable ibiki I don't know sasa rero aha rero turiko turaza ufata iki kiyago canke iyi topic twayizanye kugira ngo dushoye kuyaga guys twese tuyage hamwe ariko article nabonye aparama umukobwa yari yambaye akajipo gato kandi urabizi rero wambaye akajipo gato ukunama I'm sorry guys nariko nditegura neza utakuya kunitiwe urumva umukobwa yari yambaye agahuzu ka peu importe ko yambaye kose mugabo ivyo sitwasa kubisubiramo na style d'habillement iyo ugiye ku mamarché y'abantu benshi aussi kuko iyo umuntu arinze ahure n'ibibazo haba hari impamvu yahuye n'ico kibazo kuko ikibazo kiraba hama sisi kumaze kubibona iyo habaye accident umuntu shanga baruraje baje gupima abanza kuraba accident ageze gute no umuduga wasanze uwundi muri kote yawo no umuduga uri mu makosa ariko accident bayamaze kuba accident ho iba yabaye mugabo rero nabo nyine baba ari hajya kugira ngo ama assurance bashobore gutanga dossier bavuga ati uyu muduga ni wari makosa uyu yari yamudepashite canke uyu yari yamukufye priorité urumva ibintu nk'ivyo rero sasa rero umuhungu yabonye umukobwa yunamye ariko arasoma kwa kundi uvuga ati ibinangahe acaraje inyuma yiwe arikinisha
noneho aranaheza ziramusimbira ko uyo mukobwa aza gukanguka yumva ibintu biko biramujojotako kumbe na masperme y'umuhungu pa niyo topic y'uno munsi rero. Kuri Tatiana en tant que femme, parce que toutes les filles sont des femmes, en tant qu'une fille ou une femme, byashikiye mugenzi wawe je ndaza kubidebata kuri kote y'umuhungu, ndebate muri kote zibiri, kote positive na kote negative. Sivyo nawe wenda shaka ugire icyo uvuze muri kote zibiri, kote y'umukobwa na kote y'umuhungu, kote nziza na kote mbi, kuko antuka ikintu cyamaze kuba ni ikintu kibi cyabaye mugabo kirafise imvo, kirafise igituma cyabayeho. Sivyo? Merci. Yo mana reka nje mbere nkaka nidushiremo santima nidushiremo amasantima ahubwo twishyure nk'abantu bazima, nk'abantu bakuze, nk'abantu biyumviye. nta masantima ngira namwe bwe muri ngaho muraza kuduha opinion yanyu. Voilà, nta masantima ngira shiremo jewe ngira kwanza aranajamo kuko nta kuntu yoreka kujamo. Urumva yo reka mbanze sabe n'ikigongwe Imana kubera twafunze twese ndafunze mu mwanya umwe no hava ncumura. Yeah, reka mbe ndasaba ikigongwe en avance, namwe muri ko muradukurikirana vraiment ndasavye mu bivuge mu ma commentaire. La ndabuze naho ntangurira. Umukobwa deja icambere yarafashwe ku nguvu. Ego Yarafashwe ku nguvu, iyo ni viol. Ego Ndiko ndimagina ivyo bintu bimbaye ko ukuntu no kwisanta. Ndiko ndi umukobwa yarafashwe ku nguvu, ico ni cambere. Ica kabiri ndabizi abagabo mu ma commentaire baraza kuvuga ngo uwo mukobwa yari kwambara impuzu yikwije canke iki. Natwe twambara ibintu birebire, ariko naguciyemo abantu bambaye impuzu ndende, izo kazi barare kuri rindira tusigure mu mpande zose. Uba utahuye jewe ndi umugabo, ariko dusigure mu mpande zose please. Yego je reka mbanze mvuge rero ujya muhungu uvuriza tubanze tumvikane. Ujya muhungu afise amakosa, afise amakosa, twese turavyemeye. Ujya muhungu afise amakosa, ni wewe wenyene afise amakosa, ni wewe wenyene afise ariko na amakosa. style d'habillement No. Je cyo kintu shishora ku yo style d'habillement tuze kwigaruka ko. Uyu munsi turava ngaha tugwanya ku makamera. Aba feministe aho mva mukagera ni muce mushaka nibabigire bigi ngo Alvin ngo ariko arashigikira abantu. Turiko turaganira nk'abantu bazima. Nta bintu vy'ufeministe ngaha biriho, nta bintu vy'iki biriho. Amategeko n'amategeko, urumva. Viol ni ikintu kibujijwe. Ego. Gufata kandi gihanwa n'amategeko. Kibujijwe gihana n'amategeko, kandi ni nicaha no mu mabible biranditse no mu makora. Nta hantu na hamwe bivyemerewe, haba mu madini, haba mu mategeko. Nta hantu na hamwe vyemerewe ibintu byo gufata ku nguvu. Ico ni cambere. Ica kabiri naco, uyu munsi kugira ndakwereke yuko atari na style d'habillement, uyu munsi n'abahungu barafatwa ku nguvu, ureke n'abakobwa. Urumva barafatwa ku nguvu n'abagabo bagenzi babo canke n'abagore bagafata ku nguvu abana b'abahungu bakiri bato. Urumva rero nico gituma ikintu cyo vuga ngo umuntu yambaye ico onye izo zari excuse za kera. Mugabo ari impuzu exagera. Rindira gato. Iyo mpuzu umuntu yo kwambara. Wewe sindakuzi kuva kera kudahena. Ariko narahena kare. Ava narahena urabizi. Urabizi ko ava nahena. Ariko guhena biratandukanye Kelly. Kandi wewe kinira cyo wari umwana wo mu giti ni wahena nguje ngo ama ngo yerereze ngo n'importe où et n'importe comment. Warahena soit ugiye ahantu utabura ico kintu. Utabure ko ujya mukobwa ivyamubaye ko ari mu isoko ry'abantu benshi. Urumva vyamubaye ko ari mu isoko ry'abantu benshi. Sinibaze yuko umuntu yagiye mu isoko ry'abantu benshi yari yambaye ibintu bihena bimwe vya alerte abantu bose. Urumva donc ico bitwa ndakubwira style est-ce que hinge basinda kubaza ikintu kimwe mu maboîte. Ubu nayo nk'ijambo mu maboîte kare ntitwasohoka cyangwa ubu ntibasohoka bambaye urabizi nawe abara abasekirite ku buryo kandi mu maboîte urazi ko umuhungu akwegereye ukamwikuruka abasekirite acaza kumusora uyo muhungu. Shakureke ngo abasekirite n'abahungu baba bariyo. Urumva nibaza kwitwaza ngo ujya mukobwa ngo yambaye utuntu tugufi ngo niyo mpamvu cenja muri niyo mpamvu abasekirite bari hage.
nanje ndakubwiye ati ico c'abasekirite tugishize ku ruhande n'abahungu nibarinda ntibagira ama avance ari déplacer ari umuntu ashaka kuza gutambisha haza arakwegera akakubaza dutambane n'ibiki urumva ashaka kugurira boisson twicarane n'ibiki yagushimye mugabo ntaza kugukora ko canke ibiki kandi suko bariko baratinya ngo baje basekirite kuko baba baborewe bimwe vya danger kandi abakobwa ukuntu baba bambaye ni ibintu yego urumva donc ibintu byo kuvuga ngo style vestimentaire quand même mwe mugerageza muha amahoro abakobwa umuhungu yashatse kuba pervers araba pervers nubwo bambaye est-ce que twebwe hari igihe tubwira twambaye ibintu birebire kuva ku maguru gushika ku kuntuze mugani habura ikintu umuntu akuraba ko akumva arakwifuje ariko ni gake urumva nta gake birabaho none nka wewe ngaho nyine wambaye bose ko ari umuhungu numuye kwimviramo ikintu 0 kilometre keke tutabeshanye hari umuntu aca yibaza hinga ndakubwira hari umuntu aca avuga ati yo iconyereka ibintu ahishije uyo mukobwa nukuri abahungu bari pervers kuri bwa buryo ariko sico kimwe nko kuba yamaze kubona ino hose amaze kubona ino hose urumva imagination no hose hari undakubona ivyo bintu byose babishize hanze akaca badeguta akavuga ati n'unkuyo akaba deguta donc jewe reka tuje kuri ico kintu cy'uyo mukobwa cyabaye kuri COTEBU uyo mukobwa yarafashwe d'abord si kintu ciza yarafashwe ku nguvu sivyo sinumva n'ukuntu ivyo bintu vyarinze gushika kuri iyo etape kugezaho n'umuhungu sinzi ukuntu na pervers uracumva abantu bariko bararabuka oya abantu nabo bakibire tuva paraplu baca baramwiruka ko none n'ubuhiri nibaze ko bamukubise bategezo nibaze ko uyu muntu afunzwe kuko umukobwa yafashwe ku nguvu reka tuje kuri style vestimentaire wari kuravuga umukobwa uyu munsi les amis ntiyagire umuntu ayumvira nabi nimba turiko turavugana ukuntu ko turiko twashaka kukideve kugicagagura amajambo tuyacagagura ni muke mwibaza ngo urumva ngo kanaka ngo ariko arashigikira ibi turi tuje nga kugira ngo ntabyo gushigikira turiko turahanahana ivyumviro ibintu byabaye nta numwe ubishigikira n'amakosa ni icyaha ni viole voilà turiko turahanahana ivyumviro jewe mfise uko niyumvira Alvin Smith voilà twere turiko turishura selo n'ivyumviro vyose by'abantu ingene bo kwiyumvira voilà donc jewe dans mon côté uyo muhungu nuri mu makosa 100% kuko jewe sinzokwigira nshigikira abantu bavuga ngo ujya mukobwa niwe yavyiteye ngo yari yambaye kuko umuntu yambaye ntabaguhaye invitation yo kuza kumukorako umuntu yambaye ntabaguhaye invitation yo kuza kugira ivyo shaka vyose ku bantu baza amategeko ariko utaure yuko nga mu Burundi nabantu bake bazi amategeko ayo mategeko voilà none deja uyo muntu yamugira ivyo bintu uyu mukobwa n'umukarani ugiye ko uyo mukarani yaciye mu ishuri aratawura ivyo umukarani ntiyarezwe ariko urumva ari gihe usanga atigeze cyangwa ibambi pitre kugira ngo ashobore kumenya ntuzenya aya mategeko yose ubwenge bukwiye arabizi yuko sikijuju nimba afise ikibazo mentalement aho twovyemera muga sikijuju sivyo afise ubwenge bukwiye 100% arabizi ko adashobora kuja kwipermeta gukora ibintu nk'ivyo ku muntu atari umugore wiwe urumva rero il faut arrêter avec ngo nawe ma mentalité ngo numukarani ngo ntiyize ntiyagize ni question d'éducation kandi education si kintu umuvyeyi ngo renda si education si yindi umuvyeyi aguha gusa education si yindi ukura mu mashuri gusa education si yindi ukura ku ma réseaux sociaux gusa kuko na ma réseaux sociaux arigisha hariho na valeur umuntu aba afise hariho principe umuntu aba afise hariho n'ibintu umuntu wenyene yiyeduka wenyene ubwiwa kiyeduka kiha indera akavuga ati ibintu jewe ntavyo nokora mais il y a les autres qui s'en foutent de tout abo rero n'abantu batagira indero tubivuge amajambo abantu batagira indero n'abantu badafise ikintu bubaha kuko urumva nimba yabigize uko akaje nyuma y'umukobwa mu isoko yose ry'abantu bisigura yuko azagira ivyo mu bantu c'est-à-dire que amaze no kumara ibazagiriye ivyo bintu umuntu akuzi abana babanye mu kibano yarabahejeje yarabamaze donc jewe abantu ndabizi mu commentaire baragiye baravuga ngo uyo mukobwa ngo kugenda yikwije ngo mu isoko bagenda bambaye abantu atari intellectuel hari n'aba intellectuel babivuga hari n'aba preuve uraza kuraba mu commentaire ko atari abantu baza gushigikira uyo muhungu turaza kubibona abantu baza gutanga inuze ivyumviro byabo n'opinion yabo nk'umukobwa ndi ngaha sivyo ngira mvugira abakobwa bose sinshigikiye abantu bambara ubusa sindabashigikiye kubera yuko nyene no bivuga gute ntibibaha agaciro sivyo bon sinvuga ngo ntibibaha agaciro kuko deja umuntu yambara uko ashaka wowe none kutambara uko urakoze kubera yuko
nuri umukobwa jewe sincambaruka avant narambaruka kubera iki none ubu wabihevye avant impamvu nabikora navyambara nyene kugira niryohere kuko nivyo nakunda kwambara ubu nawe warihebuye ubu ntavyo nkikunda kubera iki iyo style ntayo nkikunda kubera ko icambere jewe ndi umukobwa ndi mukubaka sivyo nta kuntu nofata umubiri genda gufatesha akamashu nta kuntu nofata umubiri wiwanje ndawugire icapa c'abantu bose alors que umubiri wiwanje wa partenaire kuri jewe no kumugabo azontwara no kumugabo wanje kubera iki kera wazambara waba ushaka kwiyafisha rero sinashaka kwiyafisha ahubwo sinari bwagire iyo maturité yo gutahura yuko umubiri wanje nuwi wanje je ntegereza kubona n'umugabo wiwanje sivyo iyo maturité nayo nari bwagire mugabo sinabigira ngo ndiko ndemvita abantu baze kunkorako ndiko ndemvita abantu baze kumfata ku nguvu ngo ndiko ndemvita abantu baze kundraga n'ibiki vyose no Keri Tatiana uno munsi wambaye agahuzu gahenye ijambo rya mbere umugabo wawe abanza kubwira n'inyabaki twese turarizi amajambo tubwira umugore wacu yahenye ijambo rya mbere ndavuga ati ivyo nibiki aho gira uje wambaye uko ushaka kwereka niki ushaka gutumira abantu kuza gutira attention kuri wowe kuko uyu mukobwa wese amaze guhena egalike abantu bose umunsi arenganye ateza kumukapta kunuza kumufixa kwa maso kubera style d'habillement yiwe tubitahuranye narico kintu twebwe abagabo tuba tunga ko abakobwa abagore bacu bahena kubera iki kubera yuko abantu bose ucumengo ubahaye invitation kuko numuciye mu muduga arahinduka akavuga yajya amatako yujya mukobwa naho atari umupervere ngo yagusimbireko ariko urumva yuko nanico kintu gituma twebwe abagabo tufuma tubona undi mukobwa ahenye mugabo tutabona umugore wacu ahenye uratahura ico kintu niyo mpamvu rero ndiko ndakubwira dusubire muri iyo sujet y'ibintu vyabaye kuri COTEBU niyo mpamvu ndiko ndakubwira abantu rero baratandukanye hari umuntu aza amategeko avuga ati umukobwa kwambara impuzu imezuku ego kuraba ntibugije kuko umuntu wese arikure kuraba umundi amaso ntagira umupaka amaso ntagira umupaka les yeux n'ont pas de limite voilà wewe nimba ushaka kuraba raba wewe ntiwagira accident uzogira accident none wewe uri kuraraba ibintu bitakuraba uri kuri volant ivyo bintu no sense dusubire inyuma dusubire kuri COTEBU okay abantu muri ko badukurikirana umukobwa kuko igihe twabona ijya ntuze yabakoze nibigeze berekana umukobwa yambaye ikintu kirekire berekana umukobwa ko yari yambaye akajipo noneho yunamye ariko aragura ibintu ngo acaza umuhungu aramwikirisha ko inyuma yiwe umusha ziramutarukirako umukobwa aja kwiretruva ibintu biko biramanuka ko acara ko minduru umuhungu baramwiruka ko n'ubuhire okay wowe umuntu uriko atukurikirana nawo jewe ndubase ndafise umugore sinogyoherwa numvise umugore wanje ibintu byamushikiriye c'est honte kandi nagiye umuntu yabigize no mwica sivyo ariko aussi kuko inzego ziba ziriko zirayibona kandi urumva nkuko nabikubwiye inzego si zirabaza vyagenze gute sivyo bamubwira ati kuko ndabizi nabo nyene ikintu cyambere cyo bavuga ati vyagenze gute uwo mukobwa yari yambaye gute nico kintu cyambere atangura kubaza kandi turi mu Burundi mu bitahure abantu bose niko baca biyumvira none ndakubaza ikintu kimwe Alvin nimba babajije Keri Tatiana jewe ndi mu intellectuel ndatabura yuko style d'habillement na kimwe isisaniye n'umuhungu ubu ahantu rero turi kubera yuko umukobwa wese arafise droit yo kwambara uko ashaka uraza ahantu turiko turaja rero ubu ni kubera iki babaza ico kibazo eske umaze kubaza umuntu ngo uwo mukobwa yari yambaye gute jewe ejo nivyanshikira nzogira courage yo kugenda kwitwara mugena nambaye tureke n'ibintu bigufi cyane mugena nambaye peut-être nk'ibintu bimfashe canke iki nzogira iyo courage yo kugenda kwitwara nzi ko baza kumbaza ngo wari wambaye gute iyo wari wambaye gute ntiza kujana ngo kugira ngo felicitation wari wambaye neza ngo uwo muntu ari mu makosa bategeza kuvuga ati ni wavyiteye wari wambaye gute itegerezwa kujana n'ikintu kiri negative nukuvuga ngo iyo question umaze kuyibaza ubu uri kuraha deja nuzenya raison wa muntu yagize iyo viol urumva donc kandi cituma natwe ega abakobwa canke abamama bafatwa ku nguvu batagira iyo courage yo kuja kwitwara canke batumva yuko bari muri right bavuga gute muri badafise droit yo kuja kwitwara
urumva badafite droit yo kuja kwitwara kubera ko ivyo bibazo birije na babaza ngo yari yambaye gute ngo vyagenze gute nta kuntu vyagenze yafashe umuntu ku nguvu c'est tout nta raison yo gufata ku nguvu umuntu nimwe ihari ego nivyo ego mategeko nivyo nta bintu byo kubaza ngo vyagenze gute ngo none vyagenze gute yamufashe ku nguvu nta bindi yamaze kumufata ku nguvu bikaboneka ko yamufashe ku nguvu nta mukobwa yoja kwitwara mu gipolisi ngo umuntu yafashe ku nguvu atamufashe ku nguvu ego berafise kubaza ati vyagenze gute kugira ngo bamenye nimba uwo mukobwa atari karabesha canke uwo muhungu atariko arabeshegwa ni vya bindi nyene mugabo hari ibindi bibazo bitari vyo kubaza ngo uyu mukobwa yari yambaye gute uvuze ngo yari yambaye gute ushaka guha raison uyo muhungu ushaka gutanga raison iyahe kuri uyo muhungu umuhe raison iyahe na raison nimwe afise kuba yafashe ku nguvu kuko uyu munsi turazi n'abana batoya bafatwa ku nguvu bato Alvin bataragira n'aya matu physique uvuga ngo araza kwatira umuhungu n'umwana muto nta bintu aramenya nta kintu na kimwe yizi ari innocent ukabona nafashwe ku nguvu kumuvuga ndaje muri ico gihe eske reka ndababaze muri ico gihe umwana nimba yafashwe ku nguvu umuvyi akaja kwitwara baca babaza gute ngo yari yambaye gute uwo mwana ngo vyagenze gute no yafashwe ku nguvu donc il faut yuko tugerageza kugira iki guhagararira agateka kazina muntu agateka k'abagore agateka k'abantu kw'ibitsina vyose kuko ubunye n'abahungu barafatwa ku nguvu actually bagafatwa ku nguvu n'abagabo bagenzi babo abana batoya b'abahungu bakiri bato barafatwa ku nguvu kandi j'imagine ahubwo rero ikindi kintu nashaka nuko bica bizana nandi masuje nta kintu kiri difficile nko kumva ko umwana w'umuhungu yafashwe ku nguvu n'umugabo mugenzi we biragoye kuvuga kurusha wa mukobwa yafashwe ku nguvu kuko aramara aravuga ati je ibintu nza kubivuga gute abandi bahungu baraza kumbona gute biragenda gute ahubwo ifo yuko nico kintu bagihagararira ko gose abahungu bafashwe ku nguvu abahungu bariko barafatwa ku nguvu muhaguruke mwivugire muhaguruke mwivugire nta kintu kimwe giteye isoni ahubwo wanakwiye guhanwa abantu bakora ivyo bintu nta kintu kimwe giteye isoni ntibiteye isoni birashika natwe biradushikira donc mudahagurutse muvuge nta muntu numwe azobavugira yes kuvyabaye rero kuri COTEBU jewe kuri kote yanje ikosa ni ry'umuhungu umukobwa nta kosa na rimwe afise bon naje rero ico novuga ngira kumpanura n'abahungu bagenzi banje bose mutahure isi tugezemo isi iriko yatera imbere cyane nimba isi iriko yatera imbere cyane kuko ivyo byose muvuga ngo abakobwa babiyambika byose muba mubizi kuko muraraba amasinema muraraba biki muraraba abantu bo hanze muba mubona ko bambaye kujya bisigaye ko nta kintu gitangaje kiba kirimo iyo ubonye umurundi mugenzi wawe yambaye impuzu ngufi ko impuzu ngufi zirahari kandi ziracuruzwa mu masoko badashaka yuko abantu bazambara noneho bazozibuze bavuga ati nta muzu ngufi yemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi sivyo ariko nimba zemerewe kwinjira kandi abantu bacuruza bakazicuruza ko tugiye kuraba haraba system besha kuri amabanki bambara utujipo tugufi kandi bakora amabanki bakira abaministri bakira abandi sivyo ubu warama company menshi babunuze abublisha abakozi babo kwambara tugufi sivyo kandi si kuvuga ngo ni invitation baba bahaye ngo muze gufata aba service cyangwa service ku ngufu oya ahubwo ikintu boshaka ufite isi yahindutse isi iragenda irahinduka bisigura yuko abantu bategezwa gutahura kandi bategezwa kujana nibihe uko biko biragenda ko sinaza yuko ubu ki muri 1980 tugeze muri 2024 urumva kuko ivyo kuvuga guhena nkuko mugenzi wa Tatiana yabivuze na kera abantu baragenda batambaye kandi bisigura yuko wacu usimbira ku muntu bon gira ko rero mpanura ugaruka gose aho ruva rukagera ubu nkuko Kuri Tatiana yavuze ubu education simaka ku ishuri gusa ubu ikintu cyose n'ama internet araduha education n'abantu n'abagenzi bawe na education tugize tukura ku ishuri nuzenya n'ubuzima burakwigisha rero mutahure isi yageze hama mumenye ngene muza muritwara iyo mubonye ibintu bimwe kubera yuko mutahure yuko mpimba irahari kandi abari mu mpimba s'abantu ngo bijana uko nyene bisigura yuko uba wakoze ikintu kandi utahure yuko ico kintu waza kugikora nta n'umunota uza guhera ariko utahure yuko ushobora kumara imyaka 10 cyangwa imyaka uri mu mpimba uri kurakorera ikintu wari kwihangana
sivyo ureke no mu mpimba gusa ivyo bintu wewe urashaka kubikora ukaryoherwa mu mwanya muto wa 5 minutes ukaryoherwa izo 10 minutes ukaryoherwa mugasanga après wishe ubuzima bw'undi muntu ibihe vyiwe vyose na wewe muri rusange kuko uramusufashwe ni kibazo donc rero impanuro noha abasore cyangwa abahungu cyangwa abagabo bo bafise ikibazo iyo wabonye umukobwa ivyumviro byabo bica bihindukira mutawure iko isi tugezemwo siyasi ya kera isi tugezemwo hari nume bimwe vyinshi cyane tuzobona bitandukanye tukwiye kumenya ingene tubibamo ahubwo kandi ikindi naco wowe wa mugabo we nimba umva ufise ikibazo cyo kutihangana kwa muganga harahari kwa muganga harahari uragenda ukarondera abapsikologe bazogufasha kujeha ama emotion yawe kujeha ukuntu ushobora gukontrola nawe none nk'umukarani umuntu aterura imizigo kwa muganga no ivyo byo mu psychologue bikurahe uri mu bikirawe okay uri mu muze kuba bishoboye abo bakarani nabo sibaza ko yes ahubwo duhanura iki abo bakarani kuko abasimu cyangwa abana mu muji sibaza ko umwana mu muji ubona umukobwa yunamye ahantu ngo aragiye kwikora deja abo bakarani sinibaza ko bakoresha izo YouTube mugari bo buzinanye n'umukarani canke nimba uri umukarani ufise itelefone siri umukarani n'abakozi bo mu nzu bose tubabwire muri rusange apana ngo n'abakozi bo mu nzu n'abapapa biyubashe bo mu nzu bafise iyo ngeso ugasanga umukozi arunamye arasanga gushaba bafise iyo ngeso n'abantu mwese muri rusange urumva ifo kugerageza kuba ni mwiyeduke basha ni mwiyeduke nimba uzi ko control n'ama emotion yawe control umubiri wawe kuko umubiri ntugukontrola ni wowe ukontrola urumva sinibaze yuko hari urana wewe nta gihora wumva ushaka gukoma induru ukaba umusazi kubera ko utabigira umubiri cukubwira ivyo ugomba ugire nibiki baza gutora kwa rojana nabajya abantu baba bagomba bagire ico caco gufata ku nguvu ndabizi ubwenge burababwira ati girugire nubundi bumubwira ati genda nubundi bumubwira ngo genda ko umubiri wonyene wo gutuma ngo ubwenge butarimo iyo ari ivyo imibiri dutuma kuja kugira ibintu ubwenge butabutwemereye ndibaza hari ukundi kuntu Imana yaraturemye ivyo bintu bigahagarara donc ntirewe nibaza yuko ni question yo kugira iki question yo kwiha indero wewe nyene ubwawe ukindera ukamenya ati hariho amalimite y'ibintu vyose kubera ko kwica ubuzima bw'umuntu sukumutera inda sukumutera sida gusa kuko umutera inda aravyara ubuzima bukabandanya niyo sida hari abayigwaye kandi babayeho mugabo urashaka kumutera amatraumatisme mu buzima agaturubura akaba umusazi ugasanga ntazoshobora kandi kwizera umuntu w'umuhungu ntazopfa yubatse mu buzima ko ico kintu wamuteye kwica ubuzima bw'umuntu si handi gusa ukora ikintu ukabona ngo wamwononye no mu mutwe harononekara ahubwo mu mutwe niho hononekara gose voilà ubawononye ibintu byose donc il faut kumenya twiyeduke nta bindi nimba naho tubona yuko mu Burundi hari abantu batari eduke suffisamment il faut yuko haba ibintu bavuga amanuzenya sinovuga amaformation sizikuno ukagenda mu isoko ukabigisha yego nimuzovuge ngo urumva ngo nimwigeze muca mu ntebe y'ishuri mutahure neza umukobwa atari uwawe si uwawe umugore wese uko aba yambaye ntibisigure yuko aba yaguhaye invitation yo kuza kumufata ku nguvu cyangwa kumukorera ko ivyo ushaka byose ivyo rero tubivuze directement twebwe nk'abantu jewe ndabivuze jewe la vache abahungu bagenzi banje cyangwa abagabo bagenzi banje ivyo bintu kabisa ego ndabiswara abantu baca babishigikira jewe na jekera ntaramenya amategeko nabo rumengo umukobwa yambaye nabi bagafata ku nguvu n'umukobwa abashaka kunuza n'umukobwa aba yabishatse mugabo ubu avec kuko hari bindi bintu byabimenya amategeko ubu warabaye mature hari ibindi bintu byinshi ari experience de la vie ni vya bintu rero hari ibintu ntari bwa bwige hari ibintu ntari bwamenye mu buzima hari nta experience y'ubuzima nari bwagire ubu rero avec l'experience ndabura neza yuko bijya bintu niyumviraga kera ngo nuko wapi nibibaho ariko rero utibagera uko rero hari abantu bakiciyumvira nka jewe kujya kuniyumvira kera abo rero niwe tukwiye kwikunuza guhanura ubu twebwe twamaze gusirimuka tukamenya tukagira experience y'ubuzima nite tugiye kubabwira eba ivyo bintu burya rero suko bimeze kuko naje kera nuko navyibaza
kuko je kera nibaza ko abantu bose bafite amadredi banyura umugi kera nibaza yuko abantu bose babarasta banyura umugi mugabo ubu avec l'expérience y'ubuzima ndatabura yuko kuba ufite amadredi bisigura kunyura umugi ni plaisir y'umuntu uvuga ati genda shaka kugira amadredi ariko nibisigura yuko umuntu wese afite dread yuko ategezwa kucanyura umugi yuko umuntu wese yambaye agahuzu gato ko ari umupite. Merci. Ariko kera twakuze tubona yuko umuntu wese yambaye agahuzu gato ko ari maraya. Kuri kuja kure wambaye amasheviere n'ubu biracahari umukobwa. Yo reka mu masite nyene abantu. Abakobwa n'abamama baragurira abana babo utuntu. Si bose bamaze kubitaho. To kumaguru. Si bose bamaze kubitaho. Oya keke ubu ni benshi cyane. Yo dufate 80% baramaze kubitahura. Kuba bahari bavyambara. Barahari mugabo ntibisigura yuko ngo abantu bose babitahuye ndakubwije kuri yuko ari abantu babonye reka basirekana n'umukobwa reka ndaguha example iri hafi mama warambara chevier oya ntazo yambara nkamwe uvuga ati ndazambaye ntibasanzwe bayo muziko baca babona yambaye chevier zibiri ku kuguru kumwe izindi zibiri kuguru kurumwe abantu ntibovuga bon biravana rero n'umuvyeyi mentalite ya ngo umugore ngo nganuko ngo uyo mugore ngo nganuko ngo afise ngo bakwe ngo n'abakazana ngo yambara ngo ivyo bintu ku maguru ngo hashaka kwerekana iki mani nugushaza nta kintu na kimwe Jesse abantu bakera barambara ibintu vyinshi bakambara udede munda bakambara udede ariko ubu no musi umukobwa yambara akadede munda kuna magato kakaboneka reka ivyo basi hajya kuri le Paris babugurisha ugiye gucagura gusa kwipima ugumona amarogare ugumona amarogare ukavuga ati uyu mukobwa ariko arambara ibi bintu ariko aravyipimira mu bantu nta kintu na kimwe kiri catari kiri mu bintu biri normal ariko arashaza nta bindi ivyo bindi navyo baza kuvuga ngo reka vyambarira n'uyu sawa ariko aravyambarira muga nta kintu na kimwe kidasanzwe kirimo. Yes icyo ariko tuvuga rero mu guhera izi topic tuko turavuga ati umuntu pempoti muzoba yambaye mutahure guha agaciro umuntu hama abantu nabo bataba bazi bavuga ati ngo jewe ivyo ntavyo nayizi ngo amategeko ntayo nayizi canke ibiki nibiki mutahure rero mubimenye yuko wewe tuza kwishira mu kibanza cy'umukobwa none wishire no mu kibanza cy'uwo mukobwa kwa mushikawe eske ari mushikawe bagiye bijya uryoherwa kasha ivyo ntibibikibakanga bimwe ngo ngubega ngo umukobwa wawe ngo bamufashe ku nguvu uryoherwa ntibabifatira ku nguvu umupapa agafata ku nguvu umukobwa wiwe ivyo ntaco bikivuze bisigura yuko rero kwiyeduka mukamenya kintu kibi ni ciza ntuvuga ngo urumva ngo jewe ngo na education ngo yo kwishure cyangwa yiki ngo nigeze ngira tuza kumenya kuko ubisi tugezemo mwisi sinibaza ko uri kumwe n'umugenzi wawe cyangwa abagenzi bawe batatu kwabwiye ati jewe urya mukobwa yunamye nganje kumfata ku nguvu wose akakubwira ati ngogera voilà tuza kujya mu makubwira ati warasaze si ivyo bisigura yuko umuntu utegerezwa kubaho utawuri bimwe ku isi yuko ari bibi ukabitahura none rero sasa musore cyangwa uyo muhungu yo yagize ivyo bintu kuri COTEBU sinibaza yuko jewe kuri COTE yanje ndamushigikiye je kuri COTE yanje sindamushigikiye kubera yuko ivyo bintu ego sinzi aho wakuriye sinzi mugabo ebana twebwe ivyo bintu tubona ko ari bisanzwe kandi umukobwa kwambara impuzu ngufi nibisigura yuko yaguhaye invitation yo kuza kumufata ku nguvu ni nkuko yo kwambara na ndende akaza umuyaga ukaduga ikagira mugani icyo bisiguye ko yashase guhenera voilà urumva voilà c'est ça umuntu rero uriko dukurikirana nawo topic twayikubwiye topic twayivuze urashobora gutanga opinion yawe ugagira icyo uvuze kubera yuko Jesho kwa ndiko ndavuga uku kubera yuko ni jewe nabivuze ni jewe n'ubwenge bwanje ingene niyumviriye Tatiana akaba yabivuze uku bivaye n'ubwenge bwiwe ingene yiyumviriye niyo mpamvu namubagije ko yavuze ngo kera yarahena uno munsi akaba yarabihevye acaransigurira ngo ni kubera yuko kera ntiyari bwaronke umugabo abasiriyeze nawe avuga ati kandi cyane ntihari bwatahure yuko umubiri wiwe ukwiye kuraba wewe n'umugabo wiwe okay ku bantu batarabitahura ivyo bintu abakobwa batarabitahura ivyo bintu osike kiri Tatiana ubahanuye iki ese ubahanuye gukomeza gushika umunsi azotahura ko umubiri wabo ukwiye kubona wobo n'umugabo wiwe okay hoho ku bakobwa bagenda bahenye wowe ubahanuye iki wowe ko uno munsi kudahenye aho ndamusubiye ko ndiko ndamusubirako uno munsi ko wavuze yuko utohena kwera yuko uri future wife w'umuntu ko kore yawe kwe kubona we n'umugabo wawe gusa ubuhanuye iki ku bakobwa bagihena hoho ku bakobwa bagihena
bafise nabo bagabo ubahanuye iki hoho wewe nigiki ubona wahomvye kuba warabihevye nigiki ubona wunguse kuba uno musi ugize usigaye wambaye uko reka deja icambere kuvuga ngo ico nahomvye nta kintu na kimwe nahomvye reka mpere nyuma nta kintu na kimwe nahomvye kuba narahevye guhena kandi nta nico nungutse kubona ubu nyene ndiko ndambara uko atari uko unye jewe nambaye uko niho nisanta yuko uri ansekirite niyubashe jewe mvuze jewe ndiko ndivugira jewe ariko uri umukobwa ndi umukobwa ariko si ariko hari abakobwa nabo nyene peut-être bashiye muri ubwo buzima bwawe uno munsi nabo nyene barahindutse voilà rero utabure muri kategori zose niyo ndiko ndaja jewe ntaco nahomvye kandi ntaco nungutse ku mubiri wiwanje ngo kubera ko nanetse kwambara ibintu bigufi cyane ngo kwana hora ndavyambara ahubwo ariko ikintu nungutse kimwe je vais être honnête ikintu nungutse kimwe nuko unye hariho iyindi image ntagifise kare nari mfise voilà aho niho novuga ngo yuko narungutse ikintu image yanje yarahindutse kubera ko kare ugiye wambaye ikintu ku bantu bamwe kuko je nta image mbi nari mfise mu bantu cenga aho mbaye nta image mbi nigeze ngira ngo kubera ukuntu nambara oya gusaba abantu baba bakumenyereye mwahora muhungura wambaye uko hari indi image baguha hari ukundi kuntu baca bakwibaza kandi ugasanga sikuri muga barakwibaza uko kuntu for it kandi jewe sinoza kubuza umuntu kwibaza ivyo ashaka kwibaza arije namuhaye raison zo kwibaza ivyo bintu sivyo donc ico nico novuga yuko noba narungutse uhanuye iki ikintu naco novuga ngo mpanura ngo bakobwa bambara ubuntu bugufi impuzu ngufi zirarutana ubitandukanye impuzu ngufi zirarutana hari izindi impuzu ziri sexy ukavuga ati uyu nawe si style gusa n'ibindi bintu uyo jewe siza kumwinjirira kwa sinzi ibintu ashaka sinzi arondera mugabo tuvuje muri rusangi abakobwa bambara ubuntu bugufi nibiki impuzu zifashe ziri sexy nibiki basha nukuri jewe ndababwire gute ni mwambara uko mushatse kose ko muvyumva ni wewe n'umubiri wawe ni wewe na style ya umuntu wese afite style yiwe je sinoza kumwempoza kwambara ikintu kirekire atari style yiwe abona ko bitamubereye abona yuko ataza kwikunda yambare ico kintu ambare ikintu wumva yuko ni wiramukiza kwikunda ukavuga ati we ego kweri ndaberewe urumva apara kwambara ikintu ukimwe baranaka kuraba ukaguma widoga ngo wayi bari kwarandaba ego umuntu ngo arandaba oya jewe nuhanura umuntu niyambara ikintu niramukiye ariko portable naco ego nawe umuntu akuraba ukamubwira ati je m'en fous ndabisi ko nikwije ego ndaberewe ariko apana yuko abantu bakuraba ukacutangura kumanura voilà je umuntu sinda uziko wacambaye gihagarare ko assume wambare neza wiravye mu kibuka ukavuga ati ego aha ni sawa noje imbere ya papa namba yuko nta ribi noje arabona ati nta na hamwe nimiriwe kuja namba yuko je nta kibazo na kimwe kinteye umukobwa wese afise kwambara uko abishaka n'umuntu wese n'umuhungu wese afise kwambara uko abishaka nimba wumva kuberewe ukumva ko bihaye umutima wawe amahoro ukumva yuko wikunze kuko no kwikunda ni vyiza nta kuntu wokwambara ikintu ukumva ntiwikunze ugiye mu bantu ukumva ntuberewe ugiye mu bantu ukumva ntiwiyemeye naho nyene n'ikibazo ifu kwambara ca kintu uvuga ati je ahantu ninaja mu bantu ndaza kumva kweri ko niyemeye ndabizi ko uno munsi hari abakobwa nabo nyene bameze nkawe bigeze kuba bambaye impuzu ngufi ubu babona umengo sha wallahi sino kwambara zya mpuzu nanje hazo no kwambara ubu sivyo kubera hariyo nukuri vraiment nuko ariko Keri Tatiana ntaguciriyemo je ndakunda kuvuga cyane niyo mpamvu ndiye bazana aba feminist bacha bibaza yuko jewe ndiko ndagira oya ahubwo jewe ni uko jewe fise ubuzima bubiri Tatiana kuri partie imwe je fise ubuzima bwo kumayarara fise n'ubuzima bwo mu giti rero jewe mbaziko ndishira muri kote zibiri kuri nanje niyo kote nagira njemo yindi tudashatse kwidefanda ibintu vyinshi ari izindi muzu vraiment twambara ubona ko abisi kwabona imuzu ntibijanye imuzu ntiza kumuhesha agaciro niyaja ahantu baraza kumwibaza ko ibindi bintu imuzu ushobora kuyambara uri mu muduga uva mu muduga winjira mu biro by'abandi ariko ntushobora kuyambara nguce muri santreville hagati mentalite twamaze kwishiramwe ngo jewe sinkontrole ibintu abantu baza kwiyumvira ngo barimva ivyo bashaka nije nimba shaka gushika ndaba mahogari y'abantu ntaho nzoshika il est vrai ntaho woshika ugumura mahogari y'abantu muga parfois hari gihe regard z'umuntu amahogari y'abantu canke amajugement y'abantu atweduka
ego aduha amalimite ego urumva iyo ivyo bintu bidahari nta malimite abantu twogize voilà urumva donc parfois aussi hari zindi impuzu zitaduhesha agaciro nk'abakobwa ubona vure mukavuga ati ego guhena ni sawa nta bavyanse mugabo ararengeje hari uwo uvuga ati uyu muntu yambaye uko ntihaza kubura 2 ou 3 personnes baza kugufata ukutari kandi baza kwipermeta kuza kugira ama avance batari bategerezwa kuza kukugirira kubera babonye ukuntu wambaye voilà urumva donc yindi kote il faut ko tugira ama limite yo kwambara nk'ubugiye kuri plage ukambara impuzu nk'ufi tout à fait normal kuko deja uri kuri plage kuburyo n'umuntu yokwege kwambwira ati hewe kuri plage ushaka nze nambaye ikanzu cyangwa ushaka nze nambaye ikoti cyangwa kuri piscine ushaka noge piscine nambaye ipantaro ufite ari ibintu ni nkuko ubonye umukobwa yambaye 2 pièces kuri piscine nta gitangaje ko piscine ni wogenda wambaye ipantaro aho wambaye ipantaro abantu bose baza kuvuga hewe cyangwa ugasanga n'abashefu wa piscine bakubwira ati uvavamo ngano ushaka ngano wo kwinjira wambaye ipantaro ni nkuko ntuwoja muri ville wambaye bikini igu tout à fait c'est impossible fait rero ivyo tuko turavuga faut savoir limiter ukamenya impuzu ego ndarekuye kuyambara mugabo ukaraba eske ahantu ngenda yambaye rega nivyo nyene tuba tuko turigisha mugabo haraba diaspora bamwe sivuze bose bacha batangura kunyinjira inbox ngo ubwo n'umupeiza oya ntibaze basubire kuza baravuga ngo n'umupeiza tugese mu Burundi kuko ubu munsi no hanze hari abakobwa bambara vulgairement bakabajije akavuga ati buhuri vulgaire ukuntu wambara no hanze birahari mutahure ntitwase mu ngo ni mentalite zo mu Burundi mugabo ni kuvuga ngo abarundi ego turexagera mugabo ari gihe nabo nyene usanga bari ko araha raison umuntu adafise raison sivyo hari muzi umuntu ubona kavuga ati ego umugabo urarengeje nuko hari n'umwana wawe cyangwa petit sœur wawe cyangwa grand sœur wawe umubwira ati yo mais t'exagères man oya vraiment ego urowe na mugabo ça t'exagère donc si c'est trop c'est mauvais rero aussi iyo ni manuro ntoya aussi twashatse gutanga ko twese turafise abagore turafise abapetitsere turafise n'abana bazokura nituzokwemera yuko bagizashira mugabo tuzobambika hariho limite yego umuntu uratanga liberté ku wundi ukagerageza nawe kugira ama limite y'amajugement yawe mugabo nuwe muntu akagira limite y'ivyo yerekana ya image atanga mu bantu voilà nico kintu urabana nk'ubu gene ariko kibaye kirekire kandi kiraryoshe urabana nk'ubu tuzokigarirwa ko sije kurikira ari abakobwa ubu ngayi Bujumbura umubwiye sous-vêtement akubwira ati jamais sivyo kandi ni benshi ubo biraharawe abakobwa kutambara amasuvêtement iyo ni topic tuzogaruka ko mu kiganiro gikurikira cy'abakobwa basigaye bankana n'amasuvêtement akubwira ati ngo jewe ngo sishaka ngo isuvêtement ngo genda kiraboneka mu bantu ngo cyane ngo nunamye haboneka ngo cyane ngo nambaye impuzu ngo cicapa ngo urumva ngo jewe ngo iyo nambaye suvêtement ngo ndaba à l'aise ngo denyama ngo siga nambaye suvêtement nkaca numva ngo ikirambaba nawe yambaye kayise cyangwa atayambara bibikuraba gute nico rero tekereza nico rero iyo ni topic tuzosubiramwo mu nuze mu kiganiro gikurikira stay tuned overs mugira ama partage mugira ama share mugira ama comment noneho surtout abantu mugira ama commentaire yego ifo gutanga avi yanyu mugamura ukuntu munzitanga ibintu byo gutukana nta gutukana mugabo ikiganiro gikurikira tuzovuga mu nuzenya y'abakobwa basigaye batambara amasutiye barabajena ngo ari icapa n'abatambara amasuvêtement ngo arabababa ngo wapi ngo ni satari à l'aise yambaye suvêtement tuzogaruka ko ciao